Iki ni cigwa c'19 mu gice caco ca mbere. Iki cigwa kikaba kivuga kw'iragi rigoye twarazwe mu bijanye n'uburongozi. Muri kahise kacu hari ibintu bitandukanye vyaranze uburongozi, kandi bimwe muri ivyo si vyiza. Ivyo rero biri mu vyo twarazwe birafise ingaruka ku kuntu abantu benshi batahura uburongozi n'ingene bifata iyo bashitse mu bibanza vy'uburongozi. Tugiye kurabira hamwe ibintu nyamukuru bibiri, ariko muri kino gice ca mbere c'iki cigwa tuza kuraba ingorane imwe gusa, iyindi tuzoheza tuyirabe mu gice ca kabiri. Mu Burundi kuva kera uburongozi bwamye bufatwa nko gutegeka no kurusha ubutunzi aburongoye. Duhereye mu rugo, uravye ikibanza abagabo n'abagore bari bafise mu rugo hamwe n'imigenderanire yaba hagati yabo, aka gatima ko gutegeka kariganza. Kandi n'ubu abantu benshi batahura umugabo abushitse nk'ubutwaza umukazo mu rugo rwiwe. Uwuhanuza umupfasoni wiwe agaha agaciro impanuro canke ivyiyumviro vyiwe, hari abavyitiranya no kuganzwa n'umugore kandi bakabisuzugura. Mu vy'intwaro y'igihugu, kubera umuco wo gusaba no kugaba, umutware yategerezwa kuba afise ivyo atanga, kenshi yaba ari amatongo canke inka. Amafaranga amaze kuza niyo yahavuye asubirira ivyo vyatangwa kera. Umurongozi adafise ivyo aza aranyenyagiza mu barongoye, hari abatamubona ryiza kuko bavuga ngo umutware n'uwugaba. Muvyumve neza, ibi ntibisigura ko ataciza cari mu ngo z'abarundi ba kera, canke ko intwaro ya cami ataciza na kimwe twoyivugako. Nafashe ikintu kimwe gusa caduhaye ugutahura uburongozi ukutariko. Mu gihe c'intwaro y'igikoroni ho ibintu vyarunyutse. Kuba umurongozi vyahavuye bisigura gushikana amategeko y'abazungu ku bategerezwa kuyashira mu ngiro, kandi uwudakoze icategetswe yubika inda hasi, abantu bakoranye agashambara bakamukuye maze agakubitwa ibimoko. Intwaro y'umukazo ivanze no gusuzugura abatwagwa niyo yahindutse akarorero. Hari n'ibindi vyakorwa nko kurerura abazungu, kandi bari abantu bakomeye bafise amaguru batari bimuga, hamwe no gushikanira umutegetsi ivyo kurya vy'agaciro, amagi hamwe n'amavuta y'inka cane cane. Ibi bintu mpejeje kuvuga bikoraniye hamwe vyaduhaye igicapo c'uburongozi kigizwe n'ibintu bine. Uburongozi ni ugutegeka, ni ukuvuga ni ugutwaza umukazo. Uburongozi ni ukwegeranya ubutunzi kugira ngo uronke ivyo utanga. Uburongozi ni ukoroherwa biciye mu kuremera aburongoye. Uburongozi ni uguhabwa, ni ukuvuga ni ugushikanirwa. Ibi bintu vyose biranyuranye n'ibiranga uburongozi bwiza, naho ari vyo twibereyemwo kandi benshi muri twebwe babona kumenga nibisanzwe. Aho intwaro y'igihugu isubiriye mu minwe y'abarundi, ibi bintu vyose uko ari bine vyahavuye bifata ikibanza kinini mu kuntu uburongozi butahurwa n'ingene bukorwa. Muvyiyumviriyeko neza, murabona ko ataciyumviro c'imbona kazoza kirimwo, kandi ko ukuroranirwa kw'abarongowe kudafise ikibanza gifadika. Vyose vyubakiye kuco umurongozi akora, uko umurongozi afatwa, hamwe n'ivyo akura mu burongozi. Tahure rero aho turi, twahashikanywe n'inzira twazananye, kandi ntituzohava tudafashe inzira yindi inyuranye nayo. Ibi bitegerezwa guhera kuri jewe na wewe imbere yuko bitandukira abandi. Uwumenya ukuri niwe asabwa kukugenderamwo, kugira ngo abatakuzi nabo bakubone, bashobore kwiga kukugenderamwo. Kumenya ibi bintu ntibiduha uburenganzira bwo gutunga intoke abandi no kubasuzugura, ahubwo bidushira mw'ideni ryo gukora neza. Tudatanze akarorero keza, ivyo tugaya bizobandanya bitwononera. Umuco mubi udakosowe uva ku runganwe rumwe ugatandukira urundi, gutyo gutyo. Umwana akuze abona nyina adashobora guterera iciyumviro mu gutunganya ubuzima bw'urugo, agakura abona abarongozi b'intwaro bakoresha uburongozi bwo gutegeka gusa, ntibumvirize abo barongoye, akabona harimwo abarondera kuba mu burongozi kugira ngo basahure abo barongoye. Nawe agize amahirwe yo gushika mu burongozi, ntibikunda ko abo umurongozi aha agaciro uburongozi bwubakiye ku mwumvikano, canke ngo yumve ko ahawe ibanga ryo gukorera abarongoye, naho vyoba vyanditswe mu mategeko agenga ico kibanza yoba arimwo. Uwo muco uba usanzwe uri muri we, uba ufise imizi miremire kurusha amategeko. Ntushobora kunyiganyizwa n'ingingo imwe canke zibiri
zanditswe mu mategeko. Umwana yakuze abona umurongozi ari we arira kw'isahani nini kurusha abandi bose kandi iriko imfungurwa zidafungurwa na bose, akurana ishaka ryo kuzoba umurongozi nawe kugira ngo nawe ashobore kurya. Yitiranya uburongozi n'ivyo yabonye. Ashize mu kibanza c'uburongozi, ntivyoroshe ko yubahiriza amafaranga ajejwe gukoresha canke ngo yubahirize ibigenga intwaro nziza, naho hoba hari inzego zimucungishije ijisho. Afuma asangira ivyo asahuye n'abomuhanye, akagira ivyo acikanye basi naho vyoba bike. Mu majambo make rero, bimwe mu vyo dushaka mu nzandiko n'amategeko atandukanye biratandukanye n'uko tumeze. Bimwe mu vyo tuvuga ko bitegerezwa kuturanga nk'igihugu ntibishoborwa n'abantu bameze nkatwe. Tumeze nk'inyoni zivuga ko zishaka kuguruka kandi zidafise amababa. Iyo ni imvugo ngereranyo gusa murantunga. Ntidushobora kugira uburongozi burangwa n'ubutore buruta ubutore dufise nk'abantu, nk'abana, nk'abavyeyi, nk'abagabo n'abagore, nk'abakozi n'abakoresha. Ico turi nico kivyara uburongozi tugira.